Amahoro mwese bakunzi ba BTV na cyane kino kiganiro muriko murakurikirana muriko murakurikirana igihe cyose ni kiganiro cha B Live Show. Ikiganiro kibashikiriza impano zitandukanye ziri mu Burundi. Murazi yuko mu Burundi dufite impano nyinshi cyane, yaba abakinyi b'amareresi, abakinyi abahinyanyuzi, abanyamuziki, abatamvyi, bose turabashikiriza kugira ngo mushobore kumenya intambwe bagezeko, ivyo bashaka gukora nibindi bamaze gukora, bakatubwira na vyinshi cyane kugira ngo dushigikire no mu iterambere y'igihugu. Nito DJ Rafa, Mr Home, Mr Nyumbani. Kiganiro sici wanje jenyene twama turi kumwe na mugenzi wanje Ange Negrita Irakoze, ariko kandi mu buhinge bw'ivyuma tukaba turi kumwe na Niki Ciza. Uno musi rero turi mu Kamenge, aho bita kuri Homewood Studio. Turaza kubabwira rero bitari bike na cyane cyane kubijanye ni gikorwa canke impano y'abakinyi b'amareresi. Mukanya rero maza kubikurikirana. Reka nakire mugenzi wanje Ange Negrita Irakoze. Umeze neza? Ndaho ndashima. Meze neza. Ndashima Imana. Twari tugukumbuye? Ego cyane, twari tugukumbuye cyane. Ndibaza waje umeze neza? Naje waje meze neza, ndashima Imana. Nize ko nabadukurikirana bameze neza. Turi hano kugira ngo tubanezereze, turi hano kugira ngo twigishanye, turi hano kugira ngo tubwirane byinshi mu bijanye n'impano zitandukanye, na cyane cyane ko no munsi tuko tuvugana ku bijanye n'abakinyi b'amareresi. Murakoze cyane Ange Negrita Irakoze. Nababwiye ubwa mbere yuko tuza kuvuga cyane cyane ku bijanye n'impano y'abakinyi b'amareresi. Turi kumwe rero numwe mu babigize umwuga, ariko kandi akaba amaze gukora ibikorwa byinshi cyane. Ibyo bikorwa rero bimaze kumushikana mu bice bitandukanye, yaba mu gihugu canke handi hantu mu gihugu no hanze y'igihugu. Araza kutubwira. Yitwa Ciza Joseph. Turamuramukije kandi turamuhaye kaze mu kiganiro cyacu cha B Live Show. Kaze. Mwaramutse neza, namwiriwe umuntu wese yobari. Ndashima kandi kubona no musi twaramutse turi bazima. Ego. Uyu ni Ciza Joseph, asanzwe ari umukinyi w'amareresi, ariko kandi yari akazina bakunda kumwita. Ego, nakazina ko muri filime, ariko ni filime imwe mu mazina menshi maze kwitwa. Nakazina kitwa Kimoko. Ego. Ariko ako kazina kubera iki kaje karasubira cyane ugereranyije n'andi mazina wagiye urakoresha mu yindi ayandi mafilme? Hariho mwanya ushobora kwitwa izina mu gikorwa kanaka, ahubwo cyo usanga iryo zina niryo rifashe gusumba izindi zose. Ego, mwumva rero benshi bace bafatira kuri iyo, kuko iyo filime yaramamaye gose cyane birenze. Ego. Murakoze cyane. Mwumvise rero yitwa Ciza Joseph canke Kimoko. Muraza kukurikirana byinshi rero kubijanye n'ibikorwa ariko arakora. Aheruka gushira habona ku mugaragaro imwe muri filme yitwa Evil Consequences. Evil Consequences. Niyo yaheruka gushira ku mugaragaro hamwe n'umugwi basanzwe bariko barakorana. Muca makere twashaka utubwire Ciza Joseph ninde, gushika no munsi utubwira parcours yawe, aho wagiye uraca gushika uno munsi ukaba umaze gukora ibitari biki. Ciza Joseph nsanzwe ndumwene gihugu mu bene gihugu, nkaba nsanzwe ndumukinyi w'amareresi kuko nico gisata nje kuganirira ko cyane. Ego, hama sanzwe ndumwanditsi w'amareresi, sanzwe tunazihingura, ndafise n'inzu izinyanyura. Sanzwe nkora ibikorwa byinshi, sanzwe ndumu acteur mu mafilme namananditse kenshi, naho rimwe usanga natoye abandi bivanye na casting tuba dukeneye. Rimwe ndashobora gukina nka jewe nyene ndumukinyi wenyene. Ego. Ego. Abantu benshi baravuga bati iki gikorwa mu Burundi kiragoye, intamba nyinshi, uburyo sikirenga, ugushigikirwa sikirenga. Mbega mwebwe mubikora gute kugira ngo ibyo byose byamabiko biravugwa mu birengere anyuma mushike ku byo mwifuza gushikako? Twebwe twabifashe nk'umwuga, kuko ikintu cyose utagifashe nk'umwuga ntigitera imbere. Kandi iki twagifashe nka kujya ko murimyi abagiye kurima, abanza akarima hanyuma akazokwimbura. Canke twagifashe nka kujya ko umunyeshuri abanza kwiga
ahejeje akazoronka akazi hanyuma akiriha wa mu ruho yakorerako. Kubw'ivyo rero filime twayifashe nka kujya kumwuga nk'iyindi myuga, ariko tugasaba yuko uko iminsi igenda leta yadufata mu mugongo ikadushigikira hanyuma tugatera imbere nkuko ayandi mashirahamwe yateye imbere. Ego murakoze cyane. Ndiko ndagerageza gukurikirana novuga ni amareresi mwagiye murakora. Ariho amareresi ariho yitwa Intwari z'urukundo, Indoto, Amarira, Guhemuka. Ni nyinshi mu bisanzwe muri rusange maze gukina filime zingahe? Muri rusange ni nyinshi kuko uravye amafilme arashobora gushika nka 8 canke 10, kandi akaba ariho n'amakuru metrage twise Inkebuzo. Zozo ni nyinshi cyane, ndibaza ko bama bazibonye abene gihugu kandi barazikurikirana ku mwanya. Mumaze gukina amareresi menshi, kandi nibaza neza yuko gukina amareresi mwabitanguye kuva kera. Mbega amareresi, gukina amareresi mu Burundi bimeze gute ugereranije aho mwatanguye naho mugeze ubu? Aho bari akarusho? Uravye kuva aho twatanguriye, twatanguye nka kujya umuntu afyina, nka kujya umuntu avuga ati reka mbe ndatakaza umwanya muri iki, ariko ko iminsi igenda niko bigenda bikura, bikagenda vyiyongereza umuvuduko, kuko urabona ko gushika no munsi biriko bifata indi ntumbero mushikaho dubona uko nugwaruka gwinshi ruko rurabihurumbira. Kera muri ico gihe giheze umuntu nka jewe bamubonye ariko arakina amareresi barahura n'ikibazo. Mbere vyaratumye no bamwe mu miryango bafata ingi ati none mwebwe ko tuzi neza mu myaka mugezemwo muri ko muraja mu bintu vy'amareresi, umva n'ibintu bitamenga babona umengo ni byo gutitura imico n'akaranga vy'u Burundi. Ariko twagiye tubisigurira yaba imiryango y'abakunzi y'abagenzi, barabonye gushika no munsi yuko ari gikorwa gishobora guteza imbere igihugu kigateza imbere nawe wenyene uri kuragikora. Kera twarakunda kugura amareresi ku maflash, ku masede. Aho niho benshi abantu bibaza yuko umuntu ashobora kuhatorera yuko akanoti. Mbega ubu ivy'amareresi bigeze he? Na cyane cyane mu kwigurisha, na cyane cyane mu gusubiza uburyo aho mwakuye bimeze gute? Gushika uno munsi uravye nazijya mwe mwavuga ko mwahora mugura ku maflash, ku masede, bajya n'abasuma ajya ama studio yose n'ubu bakoresha ubusuma na reresi baba baguze canke yabindirimbo canke ibindi. Ariko rero nico gituma twavuze duti umuvyeyi w'abarundi se barundi hakoreshejwe n'umushikiranganje ajejwe imico n'akaranga no kwinjira muri EAC bogifata mu minwe iki kintu cotuma n'ugwaruka ruva mu vyo bwarimo rugakora. Aya mareresi rero mubona twebwe turakora kugira ngo dutange message nawe ubundi woho uri kuraraba uri kuri territoire y'u Burundi nta n'igifaranga ginjira, kuko vyinshi vya urabica kuri YouTube nayo mugiye u Burundi atamasezerano bufitaniye na Google, umva yuko atakamaro biriko biratumarira kugira ngo twinjize amafaranga. Ikindi naco kugira ngo twokwinjiza amafaranga nuko igihugu kimaze kutumenyekanisha biciye muri ayo mareresi mu bushikiranganje na cyane cyane bw'ubudandaji bohimiriza aya mahinguriro aba bantu bakoresha ama pancarte n'ibindi cyangwa ama publicité agakorana n'abantu bashobora kuba batanga ama message mu gihugu y'ababaririmbye canke abakenyi b'amareresi. Aho biciye muri izo nzira turashobora gutera imbere kugira ngo aho mu bikorwa twoba twakoze dusubiza aho twakuye. Mbega ko mu gukina amareresi harakenewe ama location, harakenewe hari igihe bisaba ko abantu bafungura, hari ibintu harakenewe umwanya, harakenewe ingendeshwa. Mu gihe mutubwiye yuko ataburyo bwinjira muca mubigenza gute? Muca mubyifatamwo gute? Harakenewe abafata amasanamu, harakenewe kuduga, ivyo byose bikaba bisaba uburyo. Mbega muca mubigenza gute? Ubwo buryo nico gituma twavuze duti umuntu aribako ni nka kujya mba ndiko ndashira umutaye mu kintu, kuko uravye vyuma vyo gufata amasanamu birazimvye, uravye n'abantu ushobora gukoresha urabariha. Rero umaze gufata ikintu nk'umwuga ni ngombwa ko usohora. Rero twebwe turitanga tugasohora,
kuko kera twahora dusanga tugiye gutiza inzu ugasanga umuntu agwaye muri barza no muri sarako kugira ntushikeho, ariko tumaze kubona yuko muri kwa evoriwa mu bintu tuko turatera imbere mu bintu, twaciye dufata tuza turapanga ama maison de passage, niyo tusigaye dufata. Urazi maison de passage uragenda yo mu mwanya kuza wumva ngo n'amarundi ndi dutora nguzana amadolari, wumva rero kugira uyaronka ikaba ari kibazo. Canke ugasanga twifuza yuko tugokorera filme mu bibanza vya leta, muri ivyo bibanza mu mwanya ukazibona polisi iragufasha, ariko ico tuzi neza nuko mu mategeko ya CNC aremeza neza yuko kugira ukore filme ubanza kuyicisha muri CNC ari script, bakayikurikirana bakayiraba hanyuma bakaguruhusha. Ariko uko twagiye tubibona kenshi naho wandika nibaheza ngo bakwishure ku mwanya uba wabitegekanije, ugaca usanga ya filme uratevye kuyikora, canke ari ahantu wategekanije ari inzu y'abandi wakose, canke ari modoka ari n'ibindi, ugaca usanga biragoranye. Kubw'ivyo rero nico gituma twace tuvuga duti leta n'ukuri nidufashe kugira ngo aya mareresi ariko araca ngaha muri iki gihugu tutera imbere biciye kuri leta, hanyuma n'urugwaruka mubona rufashwe kugira ngo ruronke ubuzi, kuko ni igikorwa gikomeye nabo nyene bokwinjiza amafaranga hamwe bataguma bazerinze, urabona ko atabuzi buhari. Turabandanya n'ikiganiro cyacu cuno munsi. Murumva neza yuko gukina amareresi si ikintu coroshe, ho abo bantu mushobora kubahemba gute? Ni bangahe? Mukoresha inkumi n'imisore gusa canke harimo nabubatse? Byo biraborohera mu miryango yabo? Ego nk'ubu ubwa mbere na mbere kugira impano ni ikintu kitoroshe, si vya bose. Urashobora gukoresha abantu bari bo bose, aba inkumi, imisore, abapapa, abamama n'abatamakazi bose barakora ico gikorwa. Ni ngombwa yuko mugiye wateguye filme bivanye n'ubukeneye ni ucumurondera mugakinana. Hari umuntu ashobora kuvuga ati nkeneye nk'umuntu ashobora gukina scene imwe canke zibiri, ari umuntu w'umutama canke umutamakazi, ukabaronka. Rero ingene ubahemba murumvikana, kuko bitaratera imbere cyane. Nawe ntuntiwo koresha umuntu naho genda utamuhaye n'agasabuni, urumva yuko cyo bari nk'igihano urukuramuha, canke nawe niyo gira ifyeri yuko ico kintu yakoze cyo bagite cyo ushobora gutera imbere mu gihe atakintu yaronse. Kubw'ivyo ariko rero ari abantu bariko baraza kurondera kugira ngo bakuze impano zabo, barigishwa ingene babigenza. Mbere muri abo benshi ntibasaba n'ubwo buryo, sofa bamaze kuvuga ati twebwe twaramaze kumenya impano zacu, reka tuzivyaza umusaruro. Nayo ubundi ho aje kwiga ivy'impano, aje kwigishwa ingene ashobora kuactinga filme, arigishwa koko. Kandi mbere rimwe mu yandi magroupe tuza twumva menga ahubwo ngo nibo bariha, ariko iwacu suko bimeze. Turabigisha kandi tukaramura abantu bafise impano koko. Menshi abo mubona bakina amareresi benshi cyane nka 80% benshi baciye ngayi wacu. Mumaze gukina amareresi, mwatubwiye ko amareresi menshi, mbega amareresi mumaze gukina mukabona yuko ntimwaruhiye ubusa, ntimwatambye mwirorera, amareresi yakunzwe n'amareresi ayahe? Mwe mwatanze ama message ameze gute muri izo reresi? Ego mu mareresi twakoze agakundwa cyane ni menshi, nka yose, kuko nta reresi ndakora abantu ntibayikunde. Ndabiye ku Ndoto, iyi filime Ndoto yari ya message ikomeye cyane. Turabona ari abantu benshi usanga mu miryango yabo baraterekera, reka mvuge gutyo, hama wewe arakuze ivyo byo guterekera n'ibindi ntavyazi, ariko ugaca usanga babatama bakera bararahiye bararengwa ati umuntu atazokwirikiza imico n'imigenzo y'umuryango azohure n'ibibazo ibi nibi nabiriye. Rero nico gituma Indoto twiteguye twisuze ico kintu, ugaca usanga umuntu naho ubu yarutse ubu nahasenga ntiyataramuye vyabaye mu miryango kera. Rero ugaca usanga bijya bintu biriko biramukwirikirana gushika no munsi, ugaca usanga bigiye kumuha ivy'ubutunzi nawe atavyazi canke atazi ngene vyagenze, mu nyuma bikamubera kwingaruka mbi. Umva rero iyo ni message twatanze kandi ikomeye,
turabona filme amarira y'urukundo, turabona intwari, turabona uguhemuka, turabona amakuru metrage menshi twatanze zisigura ingene abantu bakora hura n'ibibazo, ingene ugwaruka gotera imbere, ingene abaganga bo kwakira abantu bumva usanga umuganga canke abarongozi ugasanga yibereye mu biro yibereye kuri telefone hako yakira abantu nivyajeje ugasanga yibereye kuri telefone. Urumva byose izo n'ama message menshi twatanze kandi zakunzwe cyane. Umva rero uburyo zinjije sinovuga yuko biciye kuri YouTube naho nyene sikirenga, ariko twarashimye kubera message yacu yashitse aho yashaka gushikako. Muramaze amareresi yanyu amaze kuja mu mahiganwa atandukanye, guhiganwa n'izindi court metrage zamaze kuja mu mafestival, bimeze gute? Jewe sinashobora kuzijana mu mafestival nko ngaca cyane mu Burundi, kuko navuga nivyo nibiteguwe neza, kuko nta kuntu wokora filme ishobora gutwara nk'imiliyoni 5 canke 10 hanyuma ngo wabaye wa mbere baguha agashimwe k'ibihumbi 500. Urumva yuko ataho vyo babigiye atana kimwe biriko biradufasha, ahubwo twe twasaba leta ati iyo festival ibera mu Burundi y'amafilme canke y'umuziki leta nibifate mu minwe, ubushikiranganje nibufate mu minwe hanyuma buvyorganize neza. Turazi neza yuko gutanga agashiro kabute leta na nyakuba mukuru w'igihugu hageze ro premier jour aratanga agashimwe kubakoze canke bakaduzwa amapete. None kubera iki ico gikorwa kitoko kugira ngo vyankuraje abariko barakora ico gikorwa kugira ngo nabo nyene biyumve yuko bashigikiwe. Murakoze cyane, turabandanya na kino kiganiro cacu ca Be Live Show. Ni kiganiro rero uno munsi twashimye kugaruka kubijanye n'ibikorwa by'abakinyi b'amareresi. Mwumvise neza yuko bafise ibikorwa byinshi cyane bariko barakora, ariko kandi baracafise ibisabo byinshi basaba, yaba kubajeje intwaro, kubajejwe amashira hamwe yigenga, na cyane cyane ubushikiranganje bujejwe imico akaranga amwe n'ugwaruka, na cyane cyane n'iyinjizwa y'igihugu cacu muri Afrika y'ubuseruko. Ndetse naho nyene hariho ikintu gikomeye cyane kugira ngo kumbure muri ico gisata ca EAC tubone amafilme yacu agaragara, amareresi yacu agaragara. Ariho amasabukuru asanzwe ari muri kano karere. Sinzi rero ko muri ubwo bushikiranganje mwararonse akaryo ko kubonana n'umushikiranganje canke mu bajejwe bisata canke gisata cy'imico kama muri mu bushikiranganje, mukabitura ibibazo mufise canke bo bakababwira imigabo n'imigambi bo bafitiye kino gisata c'amareresi. Agenda vye neza nibo batujejwe, nibo babwirizwa kubona ukoze igikorwa, nibo babwirizwa kuca bakurikirana uyu muntu yakoze igikorwa kanaka. Je notanga nk'akarorero nk'ubu dukoze filme nziza iryoheye abantu ntaco babivugako, ariko twogerageza tugakora filme itajanye n'imico n'akaranga vy'u Burundi canke itajanye n'ivy'u Burundi, aho nyene uyo mwanya nyene ukwisohora baca bakumenya bakakwirukako, bisigura yuko baratubona bakatwirengagiza, nibashaka kudukurikirana bamenye ibikorwa tuko turakora. Ariko twebwe tukavuga duti mu gihe aba ari byo bajejwe, ni ngombwa yuko umwene gihugu yakoze igikorwa kanaka muri departement y'ubwo bushikiranganje baca babwirizwa kurondera uyo muntu bakavugana nawe bakamubwira ati tugufashe iki, ahubwo kurikirana nibi kuko ubushikiranganje bwifuza ibi nabiriya kora muri izi nzira. Ariko tukatangazwa kubona kuvaho dutangura ivy'amareresi bagumye mu gacerere kadasanzwe gushika nuno munsi. Mbere twarigeze kuza turabatumira mu manansuma twamatugira nibitabe, twace tuvuga duti ivyo ari byo byose siyo bari. Mbere biragaragara neza yuko n'umushikiranganje mu gihe yari mu namashinga amateka muri iyi minsi heze yari karasigura ingene bashobora kuriha abakinyi abakora ibikorwa mvabwenge, ariko yakoresheje ijambo ry'abamiziki abanyamuziki. Umva rero ukoresheje ijambo rimwe ufise abana benshi, nka kujya wovuga ufise abana benshi ukavuga umwana umwe, ufise abana benshi umenye yuko uri kurateragira imbuto mbi muri abo bana baba basigaye. Naza arakoresha ijambo rimwe rya bose
riduhumuriza twese twiyumva ko turi muri ico gikorwa kuko turajya kuba mukuru w'igihugu aratumira kandi atumiye bica muri ubwo bushikiranganje ariko turabona abamizisi aribo bitaba abanyamuziki nibo bitaba ariko ugasanga ku mateleviziyo nga mu Burundi nitwe duteramisha abantu mu mwanya munini kandi tugatanga message iboneka sinzi gituma rero batadutuma ko sinzi ko batazi ko duhari canke tudahari. Umuvise neza yuko abakinyi b'amareresi bafise amarira menshi cyane bafise ibiba hanze bitari bike umenga bari bagiwe ego umvise neza yuko umushikiranganje nyakuba umushikiranganje ajeje imico n'akaranga ugwaruka inkino iyingizwa ry'u Burundi mu karere ka Afrika yose nukoze no gushikiranganje bifise izina rirerire nyakuba umushikiranganje ugwaruka inkino imico kama iyingira ry'u Burundi mu karere ka Afrika y'ubuseruko abakinyi b'amareresi barasavye yuko naho nyene ko boshigikirwa mu mpande zose na cyane ibikorwa bakora urazi neza yuko amareresi muri kino gihugu mwisi muri kino gihe hariko ravugwa inkuru yande wari usanzwe ubizi PDD ariko urazi ikintu ca mbere yari ikintu yavuze nga ariho ireresi ryasohotse ry'umu ex wa PDD twa Kesi bamukubita byerekanye muri CNN hanyuma aho niho mu bisanzwe intandaro abantu bace basohokorora amareresi yose amareresi yavuze yuko iyo dusohoye amareresi mabi beka bashama bameze gute canke avuga akajambo no ari igihe je ndashobora kuba nasohoye ireresi ryiza siko ariko wewe ukarifata yuko litosekaza imico n'akaranga imico n'akaranga hayijya imico n'akaranga hariho inyambaro imvugo ibikorwa uyu ariyo n'umushikira ariyo n'imibereho ariho umushinga amateka mu nama nshinga amateka cagiye nyene mu gihe mushikiranganje ari mu nama nshinga amateka yavuze kuvyerekeye abakinyi ba volley beach bari bambaye utu avuga ati ngo nkaho ntibariko baratosekaza imico n'akaranga ariko aca tubibaza rero imico n'akaranga ibimeze gute urazi kera nashaka twibukanye yuko kera kugira ngo bamenye yuko umwigeme ageze kurongogwa yambara kabindo oya ico barabirako utubere dusongoye nta kimwe bamba hariho n'akabindo ahari wakabindo nukuvuga hariya hose hari oya yuko dushobora no konka umwana ko yo urumva so twibukanye n'ukuri ariho oya konka no konsa byose nico kimwe twashaka tumvikane iyo tuko turavuga ibintu by'imico n'akaranga wasanga tago dosiye kwambara utubito oya kuko bajya batosekaje imico y'u Burundi ariko kera bambara uko none imico ni bande bayitosekaje naba bantu bambara nka wewe ngaho kuko kera dusubiye niko bimeze mbega uravye ajya kuri Palais des Arts hariho ifoto yerekana neza abarundi ingene bambara kera umva rero dukurikirije ijya foto umva tuvuze imico nico gituma dusaba mu bushikiranganje nibutegure deba yico gikogwa bategura igitabo cerekana neza ingene imico n'akaranga vyifashe vy'u Burundi nitugume tubiririmba ku munwa hanyuma umwana nk'ubakarora umwana ambwiye ati papa kumbwiye kuvyerekeye imico n'akaranga mbega imico n'akaranga dukurikiza ni yahe ni ya kera canke ni yubu kera turabona bambara gute none ubu bambara gute none nundi yagize violence kuri iyo mico n'akaranga umva ucubura inyishura umuvyeyi ariko hari igitabo kibiranga kibivuga turashobora guca tubikorerako ahubwo turasavya bigisha muri za kaminuza babandi b'imico n'akaranga babandi bakurikiza ikirundi bantaho kaja n'abandi
nibatomore igitabo ciza cerekana imico n'akaranga vy'u Burundi. Yego ariko canke turashobora kuvuga tuti ubu nitubeshere imico n'akaranga kuko imico n'akaranga turazi ukuntu bambara kera urumva tuvuge tuti turafise impuzu tushaka kumvikana ko yuko iyi niyo izotwara idarapo y'imico n'akaranga vy'u Burundi. Oya inyambaro tuvuge tuti ubu rero nituvuge imico n'inyambaro ya kera kuko ngaho tokesha kabisa imico n'inyambaro vya kera ndo turakesha murazi yuko hariyo n'ibintu vyinshi ibintu vya Madrid abantu bakaca bavuga ati ngo uwo muhimbiri mvira mu biro Madrid ariko kera umwami intare rushatsi abaganwa abagore babami usanga bafise Madrid byo tunobambara ngati gute Chevier wambaye no munsi bakwita umumaraya bacha kwita umumaraya ariko kera bambara izishika nkamero tujya twabambara ngaha ati babitwa gute urumva uno munsi batwambaye bavuga ati karabaye niki ariko kera kugira ngo okay rero turi kumwe na Ciza Joseph asanzwe ari umukinyi w'amareresi ibi bintu tuko turavuga nga muhura navyo ibi bibazo iyo musohoye amafilme canke mu myiteguro ya mu script mwandika yo mutwa yari muri sense biba bimeze gute muri ico kibazo nyene twama twahuye naco yaba mu nyambaro mbere twebwe twarasavye sense tuvuga duti mu gihe kuzana script nivyo umva ni theory ariko muri pratique ndashobora gufata ugasanga abantu ndabambitse nkuko Burundi butifuza canke leta itifuza kubera iki tutokora filme hanyuma duhejeje kuyikora tuyizane mubanze muyiverifye muyirabe hanyuma muce muyiha uruhusha yuko yosohokera ku butaka bw'u Burundi byo tuma yaba filme yaba indirimbo bigira kanovera kuko turabona mu bindi bihugu niyo ngingo bafashe yego rero twebwe turahura navyo ukoresheje umuntu bivanye n'inyambaro cyangwa ingene yambaye ubwo vy'ubudede n'ibindi uza wumva ngo iki kintu wakoze ntigishoboka umva ugasanga hinyanyura kuko turashobora kubanza kuko filme kugira tuyisohore turahamagara abahanuzi bakabanza bakaraba nk'ubu nakoze filme ijanye n'ivy'imico canke ijanye n'ivy'amategeko mu Burundi nk'imbo mwabonye Ever Consequences urabona ko irimwo ibintu by'uburongozi ijanye n'ubutungane n'ibindi umva rero wihenze na gatoyi ugakora akantu katajanye nuko wagize violence ku mategeko nukuri bashobora kwiruka ko nico gituma tuca dutegura neza ibintu mu buryo bwuko bidashobora kuzana ingaruka mbi turiko turavuga cyane kuvyerekeye ibibazo n'intamba bibahura nazo yaba muri sense yaba mu gukosora ayo mafilme yaba mu bikoresho bakoresha si bijanye n'imico n'akaranga gusa byonyene ariko kandi ndiko ndaraba hagiye imbere ariyo ifilme ito Amarira urabona ujya mukenyezi afashe pistole kajya gako gatoyi bakita ukuguru kw'inkoko yego ukuguru kw'inkoko so iyo mukoze amareresi ajanye nuko umuntu yokoresha ivyo bikoresho bikoreshwa n'ingabo z'igihugu yaba intwaramiheto canke igipolisi inyambaro iki ivyo bigenda gute burya tukoresheje ivyo bikoresho amategeko avuga yuko tubanza kwandikira Direction Generale de Police canke ari ivyo mu gisirikare ugandikira igisirikare cy'u Burundi twebwe kenshi twaramaze kwandikira igipolisi tubamenyesha ko dugura dukoresha ibikoresho kanaka pistole ndashobora gukoresha na plastike nibisanzwe ariko kutenizozo ndashobora gukenera intervention ingene igipolisi gifise inguvu coza gutabara umuntu ari mu bibazo tugumva biba bisabwa ko dukoresha ijya modoka y'igipolisi tuba dukeneye ko dukoresha zijya tene z'igipolisi n'amaminote n'ibindi ariko twarandikiye kenshi Direction Generale de Police nibatwishuye turandika n'amarapere y'iryo yawe makete nibatwishuye uca usanga rero ni vya bindi bigorana ugaca usanga uri gukora ikintu mu mwanya
ugasanga kiri mu byo kwigisha gutanga message mu gihugu ariko nitwakoresheje uburyo bwose bukwiye ugaca usanga rero filme yahinduye isura yahinduye n'ingene yoshobora kugenda kubera wabuze uruhusha. Kiragoye ahubwo je nagira nti nagira mvuga ngo barabatiza bobatiza canke bakabaha abantu babo bakabafasha muri ico gikorwa kubera urazi neza yuko bikoresho by'inzego nkazirya usanga bigoye no gutanga kenshi nagira bobatiza abantu babo canke ibikoresho byabo so niko numva byogenda uko kose bobikora kudutiza ni vyiza bivanye n'ivyo dukaba dukeneye kuko nkeneye teni none uwo muntu ngo amariki kandi atazi script nza gukeneye ariyo ahubwo tuba twabahaye scenario ivyo tuza gukoresha muri iyo teni kugira ngo nituje andeor n'amategeko rero ari nkoho nawo turashobora gusaba iyo nko ikaza gukoresha petetre ujya nyine bifitiye uburambe n'uburenganzira ariko tukamuwa script kuko irashobora kuba yitwaje iyo nko kugira ngo afate umusuma cyangwa afate abariko baranyonora itunga ry'igihugu umva rero sinogenda kumufata nimbokoboko nambaye teni n'ibindi umva yuko biba byoroshe cyane gusigura gusa twatera kamo izo nzego zose zize zirafasha muri ico gikorwa kuko burya aya mareresi dukora ni kibano ni sociale ni ibintu biba mu gihugu ni ibintu biba mu kibano ndashobora kubona sije imwe kugira ngo nkebure nkaca nkoramwo filme akarorero ni filme meruka gusohora yitwa Evil Consequences ingaruka y'ikibi ni filme ijanye na viole ndibaza uko abanywanyi ba BTV bagiye kwibona vuba kandi ndasabye ko boyikurikirana bamenye iyo ngaruka y'ikibi yariyo ijanye nibi vyigufata ku nguvu abakenyezi n'abana n'ibindi mbere muri iyo filme turavuga turateye ivyatsi abantu bakora ico gikorwa cyo gufata ku nguvu kuko baba bariko baronona batosekaza na cane mico nakaranga vy'u Burundi ubwa kabiri batuma ujya muntu umuryango wiwe ubandanye uri mu bibazo kuko ijya crise mentale izanana ni muri iyo nzira kuko ugumana ivyo bibazo gushika gufa kwawe nujya nawe ubikoze umuryango wawe awuciye wose baravuma ati wa muryango wabafata ku nguvu ngujya naho batabikubwira canke murashobora gusanga habaye nk'akantu bagaca babikubwira umva yuko ubugize mu miryango n'ababanyi ubuteye ikibazo kimwe kidasanzwe mbega umuntu asimbiye aho ku rubuga rwa YouTube umuntu ashobora kubona iyo reresi nshasha muri gusohora ego iriko twaramaze kuyishira koko ntidushobora gusohora filme tutabanje kuyishira kuri urwo rubuga kuko mu gihe no bikora abandi bakaza kuyishira kuko turazi ko abasuma batajyama baca usanga ari jewe mbaye umupirataje w'iyo filme kandi ndenyeneyo umva rero tuza kwitanga ku ma radio ku ma television yandi ariko twabanze kuyishira ku rubuga rwacu mugabo kandi turiko tuvugira rese ariko badukurikirana ntibumve n'amasegonde 30 umenga niko bari keza ubwo nitwobaha kanya k'amasegonde makeya bakaraba urabizi ko agafilme batakamara umwanya munini baca basimbira akaraba ku rubuga rwabo reka tubaha kanya nka gatoya amasegonde 45 gusa hanyuma cha tugaruka ego reka dukurikirane imwe muri yo kamwe mu gace kari muri yo filme mu ryoreresi Evil Consequences kugira ngo tuce tubandanya na kino kiganiro cyacu cha live show. Hai mtu ndio kufuata kwa nguvu. Jewe. Mugongora kula leo. Kula tugenda kulizana ukenda kumisiguranya na mfatira mwana kwa nguvu. Manu hora. Ine kwa jewe. Yo. Mukele. Ufata mwishwa wanyine yo. Mwana wana zero zero mugongo chisi yo. Basi tugenda kulizana. Kumvika basi. Oya chendo kulizana. Tugenda kulizana. Oya chizipanga. Tugenda. Mujana he. Oya
Just fuck, just fuck. Oh yeah. Tell me who I'm got. Who I got? Who I'm Ego tubandanye tukurikirana kino kiganiro cha B Live Show, nababwiye ndi DJ Rafa kuri microphone na mgezi wanje Ange Negrita irakoze. Niki Ciza mu buhinga bw'ivyuma, ariko Ciza Joseph tukaba turi kumwe nk'umutumire wacu. Ko tubandanye na kino kiganiro. Reresi shasha toshaka rero tubwire mu ncamake icyumviro cyaje gute, kubera iki wiyumviriye gukora kuri iyo sujet? Ico cyumviro cyaje nanje ndi mu bihe bibi, nari ahantu habi, kuko sinovuga ko hari heza, kuko nari ahantu atapermetra uko nidegemvya, ariko nahasanze urumva nari nzi ko ndi mu bibazo, ariko nahasanze inyishu. Kuko inyishu nasanze narakuyeyo ama true story, amareresi y'ukuri ico nokorera ko kugira ngo abariho nabazovuka bamenye ico batinya. Kuko gutegura iyo filme y'ingaruka y'ikibi, iyo filme janye no gufata ku nguvu, n'ubuzima mbona abantu bariko baracamwo bari mu maprizo atandukanye ngaho mu gihugu cyacu, mbere no kwisi yose. Ariko rero naciye nsanga iyo vyore nukuri nkuko natangiye vuga ni ndateye ivyatsi abantu bakora ico gikorwa kibi kigayitse. Hanyuma hariho ukundi kuntu by'amabiba, hariho na vyore itegurwa, igategurwa n'abantu kugira ngo bakorere ikibi umuntu. Hariho n'abakora iyo vyore kugira ngo habe ugasanga nabakurikirana ibintazi bagakora ico gikorwa kibi kigayitse. Hariho nabandi kubera gufata ibiyayura mutwe canke inzoga z'umurengera barashobora gusanga bisanze muri ico gikorwa kigayitse. Ati rero hokogwa iki kugira ngo ivyo vyose twamaze kubitahura twokora iki? Twace tutanga message na cyane kuva ku Nyamiramabi, mu gihe baba ko baratohoza iyo nkuru, ingene bo bikora, ingene vyogenda, abantu bareke guhohoterwa kuzira ubusa. Mu butungane twarakoze ko naho nyene twerekana ingene amategeko akurikijwe, amategeko nakurikizwe. Twarekanye ajya mashira hamwe ajejwe byo gufata ku nguvu abakenyezi no gwaruka, naho nyene twarerekanye neza ingene bokora muri yo reresi. Bisigura yuko twavuze yuko mu Burundi gikenewe naho biba bizimvye ni test ADN, kwerekana koko uyu muntu yafashwe ku nguvu, mbego wamufashe ku nguvu n'uyu nyene yafashwe. Aha rero niho harimo ikibazo, kuko muri yo reresi abantu bazokurikirana iyo reresi bazobona ingene vyama bigenda kugira ngo babeshere umuntu. Mbere turerekana neza yuko kugira ibi vyose bicure canke bigabanuke, turabona yuko ubutungane bwarakoze ikintu ciza cyane. Kira quartier yose irafisa abahuza. Kubera iki leta itofata ingingo abo bahuza bigishwa amategeko? Code penal imwo umenga atari umenga ari yandi bongeye ko bayinyanyuye muri no minsi, ayo twari dusanzwe tuzi yara amategeko amajana 648. Mu ingingo yo gufata ku nguvu iri mu ngingo amajana 577 no kumanuka n'amajana 578 n'amajana 579. Zo ngingo zose ziratomora neza ivyo gufata ku nguvu. None habuziki kugira ngo abantu kugira ivyaha niburi bigabanuke, ubwo gwego rw'abahuza rutoza rugira rwigisha abene gihugu mu makarti amategeko ngendego nkuko batwigishije, bariko barigisha abene gihugu constitution. Kubera iki code penal itokigwisha abene gihugu bamenye ico batinya, bamenye ivyo bubaha. Mbere tugavuga duti
leta irahombera amafaranga menshi cyane uravye bije basohora ku mwaka y'abantu bafunzwe kugira bazokonsome. Eske kubera iki ayo mafaranga hako bofunga abantu 100 bazogaburirwa imyaka 20 ayo mafaranga batoya debloka bagura ivyo bikoresho hanyuma abo bantu bareke gufungwa bazira ubusa. Iyo reresi rero umva ni ikintu c'inkora mutima yaba kuri bene gihugu na leta n'ababijejwe kugira ngo iki gikogwe gishimishe bose. Kunyamirama bitwavuze duti bazanye umuntu yafashe ku nguvu ja kuri tere urabe utohoze koko yuko uyo muntu atangorane yarafitaniye muri ico kibano urabe naho vyabereye aho ni nkebuzo twagiye dushira mu nzego zose zibijejwe kugira ngo umumwe wese yiyumve yuko ico gikorwa kigenze neza kirashobora gutuma igihugu gitera imbere kuko ya mafaranga yagenda kugaburira bajya abantu na za nzego z'umutekano zaguma zicungera ujya muntu ntatoroke n'ibindi vyogabanuka. Numva ireresi twabimaze ireresi imeze neza umuntu yagerageje ko kumviriza umenga ni ireresi yakiniye nk'ishirahamwe irishirahamwe ryigenga umenga ni numva umenga ni ireresi y'umugambi sinzi ko wabitahuye nakareresi ko mugambi umenga nakareresi k'abakenyezi mbega gufatwa ku nguvu mwakeneye ku mukenyezi gusa cyangwa kuri ku bitsina byose. Twaracatse kwerekana ko umukenyezi gwaruka abakenyezi nibo bakunda gufatwa ku nguvu cyane ariko turazi neza yuko n'abagabo barafatwa ku nguvu kuko biriho byinshi mbere biri mu mareresi agiye gukwirikira muzobona yo kugira ngo vyigishe na cyane kuko n'umukenyezi ariko arahohotera umugabo mu nzu umva navyo nyene no gufata ku birimwo ni violence umva rero iyo violence iri kiraba turifuza yuko abantu bose biyumva yuko bari mu mutekano nangere mu gihe habaye ikibazo kanaka mu rugo ni ngombwa ko witura ubutungane umva mbere dusaba amashira hamwe abijejwe abashaka ko tubafasha nabo nyene kuko ijwi ryabo naho rishika ntirishika kure nkuko amareresi ashika kure boza bakadufata mu mugongo kugira ngo tubakorere ma message meza ashobora kubafasha mbere n'igihe baba bariko barigisha abafashe kugira ngo bene gihugu batahure n'ingoga. Je numva yagiye aragira ko nibaze yuko benshi batahuye inzego zose yagiye arazivuga ko kandi nibaza ko badukurikirana ari benshi kugira ngo bakemure ibibazo na cyane ibibazo bafise mu bijanye no gukina amareresi nibyo bifise abafise ingabirano cyangwa impano bose ico basaba ni kimwe no kushigikirwa mu bikorwa byabo bya misi yose novuga ibikorwa mvabwenge jahi wanje akabaza nayo bifise ni kamwe gusa muramaze gukinana n'umugwi wo hanze y'igihugu novuga ku bindi bihugu muramaze gukinana harimo akamaro. Namaze gukina muri Tanzania kandi narifuje yuko nkinana n'abatanzania hariho na filime twari twateguye ijanye na EAC iyo filime ishobora gukinamwo Burundi, Tanzania, u Rwanda na Kenya na Uganda. Twari twateguye muri ivyo bihugu bitanu bivanye n'ingene iyo filime yari twayiteguye. Ni filime umupapa yari kuva mu Burundi, umumama akaba mu Tanzania, umwana twavyaye akaca agenda kwiga mu Rwanda karonka umufiance wo mu Rwanda, tugaca tumuhungisha umva kuko yagiye kwiga mu Rwanda umva ronse umufiance, tuce tumurongera umufiance muri Kenya twebwe abavyeyi. Hanyuma abashobora kugenda kugira ngo bakore ico gikorwa cyo kugira ngo bamukure kuyo mugabo umva mu wundi yamutwaye umunyarwanda, tugaca dukoresha abaganda. Iyo niyo filme twari twateguye ariko uburyo bwabaye buke n'umwanya kuko ni filme yasaba ko tugendera muri ivyo bihugu byose bitanu. Umva ko ari amafaranga menshi, mbere twasaba ko ubushikiranganje nyene bujejwe EAC bwo dufata mu mugongo kugira ngo twerekane inguvu canke bakorane na EAC muri ivyo bihugu byose, dukora iyo filme kugira ngo represente urugwego rwa EAC nkuko twama tubona amafilme bakora zijanye na Union Européenne canke za OTAN
kubera iki twe tutokora filme ijanye n'abanyafrika ijanye n'urwego rwacu rwo kwinjira twese tubona turi hamwe urumva rero ivyo tuma dusaba murumva ko ibisaba ari byinshi kuri leta twebwe leta ntitubisaba amafaranga tuyisaba kudushigikira hama twebwe tuje kuri tele dukore kumbure mwumvise bitari bike rero twashikirijwe na Ciza Joseph asanzwe ari mu bakinyi b'amareresi kandi amaze gukora ibikorwa bitari bike kumbure turafise vyinshi tumubaza ariko kumbure yo tubwira imbuga ngurukana bumenyi bakoresha bobo agire ko atubwire n'iyindi migambi bafise muri kazoza. Reka nangure kuri igice migambi turifuza yuko Uburundi butera imbere buciye mu mareresi na cane cane turifuza yuko urugwaruka ruruko ruraheza amashure atakazi rufise go kwijukirana cane cane mu bintu vy'imyidagaduro birashobora kugabanya muri kazoza bikagabanya gwaruja n'uruza abantu biyumvira ibintu bibi ku gihugu kuko ufise umugambi uri kurakora birashobora gutuma utaguma wiyumvira igihugu cawe nabi ahubwo ukiguma uciyumvira neza mbere no kugiteza imbere bigatuma n'ibikorwa uri kurakora bishobora kuzana umusaruro mbere ukariha n'amakori umva rero turifuza yuko iki gikorwa c'abakinyi cyo gukina amareresi cotera imbere narijya ubu duheruka gushinga umugwi na cyane cyane koperative uhurukiyemwo abakinyi b'amareresi bose twayise Kosinebu Koperative de Cinéastes Burundi wumva yuko turifuza yuko n'abatarayizamwo bafise iyo mano boza tukabakira kugira ngo tube umugwi umwe tube mu runani rumwe kuko umukuru w'igihugu nyakubahwa umukuru w'igihugu adusaba yuko imbere yuko leta ibafasha imbere yuko ibumviriza mwoja mu runani wumva rero ubu ubwo runani turarufise turatumiriye abo bantu bose n'urugwaruka gose mbere gwifuza kwiga ivy'amareresi turaruhaye ikaze kugira ngo tubakire kugira ngo dukorane nabo babiyumve yuko ejo hirya ejo mu mwuga bariko bariga bashobora kuzotera imbere ikindi naco mu rwego ngurukana bumenyi dufise mu YouTube yacu iheruka guhura n'ibibazo vyo kwibwa bivanye no kutuyiba imashini baciye bayipirata ubu rero twaciye duhindura twatanguye nshasha mbere turatumiriye abarundi bose kudushigikira nkuko bari badushigikiye twaciye tuyita radio television Homewood kuko twashatse kugumiza iyo Homewood umva abantu basimbire ko kugira ngo barabe ingene bo dushigikira baciye kuri urwo rubuga ego hama tukaba duteye akamo ubushikiranganji bujejwe kumenyesha makuru bunyarutse kugira ngo ubu baguma batwibe ibintu no kubera Uburundi butaragirana amasezerano na Google nico gituma ibintu byose biri mu Burundi tuguma twibwa murabona yuko n'umuntu aronse ja silver canke ja mu munani wo kugira ngo kwiza abantu 100 witorera mu gihugu wanditse kuko wanditse Burundi nicinjira umva rero turateye akamo ubushikiranganji bwose budufashe kugira ngo dukore ico gikorwa mbere turateye nakamo ubushikiranganji bujejwe ikigega tubamenyesha yuko kuri urujya rubuga nyene zijya mbuga two kwinjiramwo hariho umusaruro mwinshi wo kwinjira biciye muri urwo rubuga akarero gato inagira nange nk'ubu umuntu ari ngaha mu Burundi akaraba ibikorwa vy'umurundi ari ngaha ku butaka bw'u Burundi nta nifaranga ryinjira ariko waguza amamega yoshira hamwe rijejwe gutuma tubana kwa makuru ari injije na Google ari injije ariko leta nta nifaranga yinjije na jewe nyene igikorwa naco ninjije umva yuko rero abantu bariko baribwa n'inzego zibiri inzego za leta ziriko ziribwa n'inzego n'umwene gihugu ariko aribwa turateye akamo rero ubushikiranganje bujejwe ikigega bukorere kuri ico gisata ejo hirya yejo kandi buzobona inyungu zishimishije biciye mu kuriya makori. Ego murakoze cyane Ciza Joseph turabashimiye cyane kubona mwashoboye kudushikiriza ivyumviro bitandukanye na cyane cyane n'ivyifuzo mufise kumbure abajeje inzego zitandukanye duhereye ku nzego za leta ubushikiranganje bubijejwe yavuze ubushikiranganje bwira kuri butatu ubushikiranganje bijejwe imico n'akaranga ugaruka inkino no gushigikira no kwinjira ku Burundi muri Afrika y'ubuseruko iki ubushikiranganje bw'ikigega ca leta
gushigikira ubushikiranganji bwo guhanahana no gutumatumanako amakuru kugira ngo bushoboye gukorera ko kino gikorwa. Twarumvise mu minsi iheze umushikiranganji w'imi ajejwe kumenyekanisha amakuru yavuze kino kintu hejeje kuvuga yuko bari mu migambi yuko barashizeho n'umugwi kugira ngo ico kibazo gishoboke, yuko amafaranga yinjira atadinze kuja mu bindi bihugu, nabo nyene na leta ikahatorera koyoko, abarimvyi nabo nyene ndetse n'abanyempano bakahatorera akoyoko. Abarundi mubandanye mushigikira impano zanyu. Dushimire rero abashoboye kubana naco muri kino kiganiro mwese. Imana ibahezagire. Ange Negrita irakoze, ndagushimiye nawe ko twashoboye gukorana neza. Ndagushimiye nanje, ndashimiye n'abadukurikiranye, ndashimiye n'abari mu buhinga bw'ivyuma atanga tiziganya kugira ngo amasanamu n'amajwi bibashe kubashikira atankomanzi kandi bisa neza. Ego Ciza Niki amwe na Ciza Joseph nawe nyene turagushimiye. Murakoze cyane kandi ndashima kubona BTV tugendera tukavugana, kandi turizeye yuko nibasubira kuturondera nta kibazo n'ukuri tuzobakirana ugweze. Murakoze cyane, Imana ibahezagire, naho butaha. Ciao. Mama Mimi. Sabwe? Misawa. Kuambaye kukiwagira uje ya masaha. Harana ningubiti yaho hiye. Izuba rirakaza no munsi. Oya nuko rimaze iminsi rimeze. Ni hatari. Anda bakeneye kugira tuvugane. Mwanzinduki? Nitavye? Yego nabibonye, hanyuma ujye Mama Mimi. Sawa. Tugende tuvuga turi babiri muri uru rugo. Yego hari uwundi yaje. Bakora mama ni badusije turi babiri twe twagenda. Hari uwundi? Nta wundi ari. Ariko urabona abo tubana muri uru rugo ngire banga. N'abana. Urabona sigwabo. Yego. Ko mbona umenga ibiko birabangana kuri je siravye ndavyumva. Urazi neza yuko umwana wa mbere wamuvyaye ukiri ku ishuri. Yego. Umwana yarezwe n'abavyeyi. N'uwa kabiri usubira uramuvyara uri ku ishuri. Abavyeyi bagiye kwitaba Imana wamaze kwigira hanze mu mahanga, sinzi ibyo warimwo navyo nkeneye kumenya. Ariko rero kinangaza nabo bana benyewe abavyeyi bamaze kwitaba Imana nije nabareze. None ufise kibazo nyabaki? Nta kibazo n'ukuri mbona. Nta n'ikibazo mfise. None umugabo tuguma duhura ngako utaye yinjira ngamu washaki. None ujya mukobwa nawe yama yinjira ngaha ko je ntarigira nko minduru. Uno musi we ni gute kuguma ndaba kumuntu. Noceze cende ukumbu urafise uburenganzira bwo kuzana n'umugore muri uru rugo. Yako wowe ufise uburenganzira bwo kuzana umugabo. Ugira uvyari umwana agira gatatu. None nkweganye n'umugabo bica bisobanura yuko ngira mvyare. Cyangwa uravye imyaka mfise. Noba hata mugabo mfise. Ni hatari uranzindikiye kweri. Mama Mimi. Umviriza rero. Kuva umunsi ni isani segonde. Nawe nkeneye kubona kwa muri portail. Nawe nkeneye kubona. Sinkeneye ushaka amahoro n'umutekano. Je nzomuvurira ngaho. Nanje ndavuze ati kuvisa nkazomubona ujya mukobwa yinjiye muri runo rugo nzomuvuna. Ndavuga nawe ukavuga. Aho navuga nimba ari byo wanzindukiye hoho mana kanda kubisi mugabaha tuzohapasura hajya kubarabara akarimbi gusubira kwinjira muri uru rugo izakaze neza.
ahubwo iyo wambwira ati mushikanje reka tuzane urukamba tuhamanyure ubwo rukamba nibwo bwo tubera karimbi ndavuga ukavuga aha ni kwa data tugabure ubu rero wafashe ingingo n'amategeko y'u Burundi urayahunyanze hamwe umukobwa kubita ikamba n'umuhungu bakagabura iyo migezo wayikuye tuzogabura hari kera aho tutatorana umviriza yo ndagutera inkuru uzoraba je nawo wari je ndakweretse uzomenya uwondiwe ivyo kuvukana ndabizi ko tuvuka turi babiri ariko ngaha kizira kikaziririzwa kusubira kuzana undi mugabo ukasu nje uzomenya uwondiwe kandi abikubwije ukuri ega ntabwo buri kurantera nimba nanje umbona ndi bushika wawe mpagaze ngaha tuhigure aha ntabwo uzosubira kuzana gabo nanje ngaha ndavuze ati tutahagabuye nzoguma ndamuzana nkuko nawuzana ujya mukobwa pani ivyo ntakweretse vyo kumunwa nimba nanje naravuye ngaha mu gisagara ca Bujumbura gushika ku kibuga c'indege ca Merkero ndadaye ntwari uzi ico ngiye gukora nagiye hanze ibyo nagiye gukora yo ntavyutse ugiye kubibona wabavyariye ngaba mbere munarihorera wa kabiri munarihorera ugira subira no wa gatatu no wa kane shira wowe ugazosubira kuzana umugabo ngaha uzokora ko ndiwe ugura fina naje dupinge shira nzokwereka jewe tuzoraba umugabo wariwe mu rugo sawa basire nzi ebashi nukuri kw'Imana nawe tuzoraba tuzopima amazi n'ubufu ikizonesha ikindi kizotaha sawa kuko mbunera ubwoba nkande wewe aha ni kwa data sawa kandi apana gupinga ku munwa dupinge ku bikorwa tuzoraba je na duhigure nimba utarabona abatemanya imipanga howe ndatanguye kubibona jewe tuzopima amayi nabungaha muri urugo nanjye sindagutinya tugende sawa nawe tuzoraba ebashi nimba naragiye hanze nzokwereka Ijuga nabikuramo ubwenge n'ukuri Mutanze nyine tudashobotse bana banje wima burya je ndafise akantu kambakiye ku mutima uragwaye yaba naringwaye basi none ejo mu gitondo umuyomba wanyu yarampamagaye ambwira yuko atabakeneye ngaho ambwira yuko nobirukana kandi murabona yuko ngaha tubana turi babiri jewe na musaza wanje ariwe muyomba wanyu kandi murabona ko so wanyu yapfuye anicaye ndiko ndiyumvira no mama hari akantu ntumbize gato uravuze ngo muyomba ashaka kutwirukana twebwe tuve mu rugo yego sindabyibaza basi wewe bikubwiye yanyoye inzoga burya muyomba wanyu aranywa inzoga nanjye nyine nicyo kintangaje ko nzi muyomba atanzoga anywa ibyo bikubwiye bivuye ikindi kandi urazi ko muyomba yatureze igihe utari uhari idahire yatantureze neza none ubu byaba bigenze gute kugira yumvire ko ashobora kutwirukana twe tuve hano ariko nizere ko yabikubwiye hasi ikindi kibazo gusa nta kibera ubusa mama tuzi yuko ino parisera muyisangiye muri abantu babiri natwe tukaba turi mu ruhande rw'iwawe yomba yotwirukana bigenze gute ibintu bitumvikana murabizi neza ko mu mico y'ikirundi umukobwa adatorana hanini mugabo naco nta kibera ubusa hari akantu tuzomugirira twebwe dukorere muyomba ego kandi ndavye muri mwe babiri mbona umengo we mimi niwe twokagirana nagakire urakabona kandi witegure neje mu gitondo izuba ritaranaseruka
Nde nta kibazo. Nantuka niba ari ikintu cyose nshobora gukora kugira ngo nshobore kuguma hano ntegereza kubigerageza nkabikora kuko urazi ko nanandi mfiseho kuja. Ndabizi ko ukerebutse mwana nico gituma nagutoye. Rero ntinyitira rero. Wowe guma ku telefone yawe. Ushaka gutegura imigambi biragoye kwici. Yasha na hano sinahakoze burya. Asha isuku zisigaye bingora kweli. Asha. Asha n'abakobwa bahora bakora umenga. Kuno munsi cyangwa bagiye ku ishuri kweli. Oh la 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 la. Nk'uyu mukobwa kuva aho yicariye muri iyo nzu niyo sohoka muri iyo nzu kweli. Urabona rero ko niteguwe ndibaza wabibonye neza sawa. Ako jewe ashaza n'umugore canke reka n'impuzu nsigaye nambara icafuye. Asha ako rero zanye umugore nizanduru ako nofuma zana umukozi wewe menga. Asha oya reka bazondondera umukozi. Mbuzi ko washaje n'ingoga n'ukuri wowe. Usigaye mu nkidoga umwanya wose. Be mimi. Wote. Sawa. Ahubwo wowe kuriko widoga iby'amasuku akazi kacu ngaho niko tukakora. Koje wambaye gutyo. Kubera ko mbyibutse. Uteye ikibazo none. Oya. Nuko harimenyereye ko wambara gutyo. Agwanze uko ntari bwabyukire hano. Nkeka mwabura muza namaze kuja ku kazi. Be mimi. Uno musi wagiye ku ishuri. Ako nawe ushanze ntonda nk'ikibaho kweli. Naho ndiko ndumva isuku rirangoye byanse umva. Bisigaye bingora kandi nzi ko namwebwe bukishuru basha bibagora. Ahubwo sinzi impamvu uri kuridoga kandi bitse ko twari tubikora. Ahubwo mfite nako ndidoga ko noza no vuma zana umukozi. Ariko je mbona ko tubishoboye. Ubishobora murabishoboye uko none ko ari mwe mwama mubikora. Basha ndabizeye kweli. Be mimi. Okay. Urabona ko kuze. Kandi ugeze mu bigero. Ukuranyo. Urarabasha nuzo wabe nka nyoko wawe. Ariko je nibaza ko togira nk'ingeso nk'iya nyoko. Nyoko wawe yakubujya yakwibarutse akiri ku ishuri. Kandi yangana gutyo nyene. Yaragutwaye imbanyi. Arakwibaruka. Akwibarutse no kukonsa nigeza konsa. Acazana umwana aterera ng'abavyeyi. Jewe nije nahangayitse mama na papa nibo bahangayitse bakurera. Abavyeyi bace bafata ngirwa ati bandanya ku ishuri usubire ku ishuri wige. Basha nibuka ukiri mutoyi gora kayo. Umbonye basha nta wundi yabahamata. Ariko umbonye ukira kayoya. Nta wundi washaka kwa guterura. Yabari jewe. Basha twama turi kumwe na wewe umwanya wose. Hazigi nguyu azana uwundi. Inda ngiyo bro. Kuri mwene wanyu. Irene. Naba nawe nyine. Ababyeyi bamaze gupfa. Bamaze kwitaba Imana. Erega. Urabona ko yitaba Imana atari. Yaramaze no kugenda.
ni jewe nasigaye ngwara urugamba rwo kubarera kubajana ku ishuri mugwaye byose byabaye kuri jewe nukuri murabana ni je nizeye kandi muriho nta n'umwana wundi ndoje nokenera nukuri umutima ningeso mama wa afise sinshaka ko mwebwe namwe bibafata kandi ndabizi urabona kugeze mu bigero ndagusavye uzurubaha bagukurira ugira indero mbere nuzoronka n'umugabo yubaha kandi yubaha n'Imana nizere ko nawe usenga nukuri sinifuza ko mugira ingeso nk'iyanyoko wawe mugize nk'iyanyoko wawe wo bingorane kandi mu muryango ndabize ndize ko mu muryango mwe muzotuvyura kabisa muduze n'umuryango ariko rero ubonye umwana uhaye impanuro agacaguruka yiruka ntakwishuri bisigura yuko impanuro yamufashe yayumvise. Aha rero aba bakobwa ndabize mu bantu nizeye mimi na Irene n'abana nkunda n'abana nubaha oya ndabafise nta nico nobura kweri aba ndazi ko bazoshikana kujyango kure n'indege tuzoyurira kubera aba bana Irene na Mimi aya barezwe rufasoneka barezwe runtu ndabizeye nukuri basha aba jenga ngenda nturi indege kubera abakobwa amuzombwire kabisa ahubwo Mimi cugaruka ngirira isuku urabona ko mu nzu watameze neza nyuma nanje meze gutegura ututuntu bantumye mave ngenda ku kazi naku kazi ibintu byose babihajewe aya kabisa nabo nyene bararengeje ego sawa ivyo nagutumye wabikoze canke ntavyo wakoze? Ukuririza icakujanye hariya wagikoze kimeze neza sa ngoya vyakugoye ngo vyamugoye vyakugoye mugabo ndashobora kukubwira ikintu kimwe Mama kwina uzanumpe. Wabuze aho hera? Najewe ndaronsa aho mpera, sivyo? Sindagukeneye muri no rugo. Oya. Mvuze ati guhera isaha ndagusubiriyemo. Apana bya bindi navuga hirya yeje. Sindagukeneye muri no rugo. Uca utekera ikintu cyose cyitwa ciwawe usohokere mu nzu. Subiremo. Mama ntiwabikora. Aha. Sindagukeneye muri runo rugo ndagusubiriyemo. Nivuguruze. Sindagukeneye fata kayira. Yarutsa haguruka. Mama trust me. I will try again. Kandi abizi manzo bishoboka. Aha rero. Ni firimbi iyi nayiguriye ubusa. Nayiguza kubera ibe igisharizo ngaha. Sivyo? Ko vyamunaniye aha. Nivyakunanira? Sawa. Kuvyara abana b'ibigugu kuvyananiye
Oshi nacerewe kweli mama we. Oshi no nigifungo umuntu ariko aragifunga yihuta Oshi nigifungikana gato. Kiwagaye bisa nihute nje kugasayika kabandi mbisa uri mu biki gama ari ngora rufisa uragwaye magaze nganje nibuka urabona ibibero yaciye nayibitse niyo waronwesha amata yakana ko gatoyi kari ka Irene niriya Irene kuko yakoresha zibiri we wakoresheje navuze ati nzoyibika baje ko ndavyibutsa ahubwo no munsi mwe na Irene munyitege ndaza kubasororera kuko ko nibutse ko cyagiye mukira abana bato basha ndemeye kubasororera ifani ndazi ko ta nzoga muntu ifana mwe na Irene ndabasohokana basha ifana zirabameninda hako numeze neza no munsi nta kibazo ufise bagutwereka muganga Nakomeze neza nta ngorane oya nizere ko ufise ikibazo cyo kimbwira nkagitorera umuti sawa sawa nta ngorane sawa nanjye ndagiye kuko abandi Bite sister. Jasina baramukije. Mimi. Oui. Kuri wenyine mwene wanyariye. Sinzana yagore bijagenda nahise agenda ku mugoroba sawa none nk'akazi naguhaye cyo kukakunanira sha warayinkoreye ko kweri burya ndashobora kuguhereza ikintu ukora ukananirwa vre kajya n'akazi kangana gute je noba naguhaye kugira umbwira ati nananiwe umwana wiwanje nivyariye ndakuvyara ndi kwishuri uri umwana wanje cyangwa uri umwana nawe igitoki hari igihe nicara ndiko ndiyumvira burya wowe uri umwana wiwanje cyangwa uri umwana natoye mwibarabara urazi rero mimi kuri saa two turavugana n'uyu munota urashobora gutekera ivyo ukambira mu nzu what ndashobora kurisubiramo urashobora gutekera ivyo ukambira mu nzu kubera je sinobana n'umwana w'ikigaba nkawe mama kuri ko udashobora kumva ko ibintu wantumye bigoye ko okay mama urabizi ko je kuva navuka ntabonana n'umugabo ubundi ni gute nshobora kugenda nkavuga ngo umugabo yamfashe ku ngufu urumva ko bampimye n'ubundi ashobora kubona ko nabesha ikindi kandi gute noze ndaca mu babanyi bose bandaba bihigiye kubera ibikorwa nakoze ariko gamana nibuka igihe nagutwara inda nari ku ishuri none umusore wakoze sigenda gutuma akazi ukananirwa mama kuri ko udashobora kumva ko ibintu wantumye bigoye ko mugabo nta musi numwe ndigera mbona bakuzana isani yinjye umbwira ati zinjya zirangoye kuryama
uramaramara kumva yuko ababanyi bo gutwenga kubera ivyo wakoze mugabo niho maramazwa nuko nokubwira umvireho ugende umvire mu nzu ivyo byo nivyo kumaramaza oya mama ariko urumva ko utonyirukana ko nakwirukanye rero je sinobana n'umwana ataco yimari ataco ashoboye ngira ngo wanyumvise sindabakeneye muri ino nzu Amamire. bisawa sindabakeneye Habaye. ni gute ni mino muhereza akazi nkakajya anyika kamunanira gukora Je numva ntuka nanzi ko wabihereje abishobora. gusa ikintu nateguye ni kimwe ndifuza yuko mwumvira mu nzu hama nkavyikorana yabasha nawe yarabishoboye urabibonye ariko gamana Muga je ndabona no bikora ataco bitwara. sa ibyo biri very easy to say ntubweke ko byoza gukorohera kandi kubikora Urashaka kuja kurara mwibarabara. Ukaba wumva wewe ufise inguvu zo kurara hanze mwibarabara. Je ntazo mfise nta nivyo nshoboye. Rero kubyivyo kubera ko nkeneye kuba hano nzobikora. okay Ndashaka gukora ico nshoboye cyose kugira nshobore kuba no nyengana. aho sha mwana we ni sawa n'amahigwe yiwawe abishoboye kandi akubwira ati amahigwe nayo iwawe abishoboye mwene wanyu atabishoboye sindagukeneye muri ino nzu uriko uranyumva kigogo c'umwana ngo naravyaye mbesa Ngwana inkuru zawe zose nukumbesha. Mbe ndakubwira ikintu kimwe sheri. Wewe wamufise ikibazo. Wamawibaza ko inkuru zose ndagutera mbandi ko ndakubesha. Cyangwa bigira kugira ubone ko natweye. Aho reka turekane n'ibyo sheri. Ndagusaba ikintu. Ndakubwira ikintu. Sheri. Ni byinshi naharaniye muri runo rukundo rwacu. Ni byinshi naharaniye muri runo rugendo rwacu. Kandi byose barabimpaye. Haba kwicisha bugufi kwawe warabikoze birampimbara, haba kuma urukundo rukwiye warabikoze birampimbara, haba kunyita warabikoze birampimbara. Ndabigushimira sheri. Ikindi kintu special naharaniye nari narabuze uyu munsi wagikoze. Sheri ugira wigira umwana nawe wa mwana uzonyica ibintu wakoze n'umunsi sheri nabikunze wa mukobwa urarenze urarenze sheri wallahi ndagukunda. Benanje sinogenda nagushima kuko umunezero ufise jewe urenze uwawe. Sure. Yeah. Kuko kino gikorwa sinumva nuko nubikokiye. Kino gikorwa dukoze hari umusaruro nzokivyaza. Sa? Kino kintu caba hari umusaruro nzokivyaza. Umusaruro? Yeah. Nyuma ndakubwiye ko ndyohewe byo kwisi. Ariko sheri hamwe usanga naguteye inda Ntaco bitwaye. sa Nta kibazo na kimwe. ariko ndibutse ikintu kimwe sheri kumva uko biranezereye cyane gose. Erega uzoca wibera umugore wanjye twigirire mariage ubyumva gute? Sawa. Sheri ntushaka ko dukorera mariage yacu mu bwato Byo bari byiza. twibere nka Jacques na Rose? Gira shashe. Ushaka
atwikorera mu bwato mu bwato gusa shit urangyoye cyane ndagukunda shit umve ndakubwira ikintu cyose ushaka nibaguye twinywera kubera ko amahera mfise nanje ubwanje mfise ubwoba bw'amahera mfise ntushobora kubyibaza umve ndakubwira ikintu kimwe shit mfise amahera ku buryo utora ibiharage bya Kirundo ukayacanisha yonyine udashizemo n'inkwi bigashaya kudashaka kubyumva ariko wa mwana ufise ubufosete namba ari ubunogo namba bwituki wallahi urarenze wa mukobwa umva rero sina urari wanje kubera iki wotana mbegi kibaju be ryama ngaha inko ryama ndasinze umva gute umva hatadundika umva uryamye ku magufa uryamye ku nyamashe rega sheje ndo mu boss uziorege indirimbo yaririmbye bajya wa boss bose yavuga yari jewe sheri byo mutima wakutera cyane rega sheri umutima woreka gutera gute ureka gutera cyane gute kandi turi kumwe wumva utera gute ni pum 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 uzi impamvu ni kubera turi kumwe sheri erega wa mukobwa wowe urarenze kandi sheri uyu munsi ni jewe nawe mpakabuce umva sina ntabyo gutaha kubera ko utaha uri kumwe na boss mtoto niwe jewe mana yanje orege yaririmbye jewe boss mtoto wa server tere aba server bo nga bameze nka Ciza wa muserveri wacu ukabari kiwacu Ciza mugari afise ubuhanza kiya kibazo naramubyaye yamuserveri wanyu ndamukunda umutumye aratebayo ntabwo ngafise ubwenge bwagijanye na bujya buhanza no mukamyirukana azotuma kabare kanyu kugwa atabakiriya musima ko wa Ciza nako wa server Mimi reka abana babo barikanga gusa rero kuva no muhamagariye ndareka aranyumva Mimi yes. Mimi ubu kuva no guhamagariye nari bwanyumve kumubona ntabona ko ndi mu kuteri kweli bana nayi kukumva gute ayo mayikutera atari ingwara gusa ariko arabatera cyangwa nzobateza hari ibindi mubonye rero bya special muri ko muragira ngaho sawa mwene wanyari kandi nigeze kumva umuryango mu gitondo gaturuturu umengo muruguruye umuryango mariko murajaye ndene yarataje ataha mu gitondo atashe mu gitondo yego yaraye Amerika vinje na kwibaza wo nenga ndi numenya gutane yaraye ko nashobora kumenya yaje ni yava arushatse vuga ko utazane yaraye ubu rero umwe azoza agenda arariyo ataha n'uwundi afata agenda arariyo ataha muri rino rugo nyene oui
Aranyeretse munsi y'ikirenge. Uragaruka urahansanga. Murahansanga da. Reba sha ndabarindiriye. Ese abana bari hano. Ingumba ngo ntiyavyaye mugabo je nanje ndarusha. Mwaramutse mama. Iyo dutaramuka bari kutubona. Uvuye hewe waraye? Nuko ushavuye. No ushaka ndabikubaza ndiko ndatwenga kubera wakoze ivyiza canke wakoze neza canke wakoze ibikora inka sivyo waraye? Nagiye kurondera umurindangwe. Itegura ngiye gukora ca gikoko. Sawa sha mwana. Ese cyayigwanisho canje nagishize. Ngo umengo kiri mu cyumba. Reka ndakirabe. Hai nutuje gufata ku ngufu. Jewe. Ndekura rero. Ndekura tugenda kuri zone ukiri kubisigura nyana wafatira umwana ku ngufu. Manu hora. Ndekura. Yo. Mukereye. Ufata mwishwa wanyene yo. Mwana wana zero zero mu mugongo cyizi yo. Ndekura kuri zone. Kumvikane bana. Oya, oya cyo ndukuru. Ndekura kuri zone. Oya cyo sifanga. Mujana he. Oya cyo sifanga. Cyo sifanga. Oya. Cyo muranga. Mungwega he ko kubura kwa bintu. Ko bibiri. Bibiri tugate. Bibiri. Bana kuri zone yo hari kukiza ho. Bibiri.